Nitwa Jean-Claude Ndagubwayo na Jenserukira umuganga w'abadasigana Ipona. Hanyuma nagira ngire cyo nanje shikirije kuri iki kicigwa catanze, mbanza gushimira umwigisha gitanze kuko carimwo ubumenyi n'ubuhinga bwinshi, vyinshi ubyinjiyemo kabidetaye ko yabitanze. Urabona ko ikigwa cari gikenewe cyane kandi cerekana byo kuri ko yakigize ko ubushakashatsi. Rero turavye ikigwa nyamukuru ari ukudusensibiliza kubijanye n'amakonflit electoraux na défi à surmonter. Je kubwanje mfatiye ku byo yigishije, les conflits électoraux zihari. On est déjà en conflit électoral. Tuvuze ngo byose birera tuba turibesha kandi si vyiza. Uko dufatira ukaruro gatonya, ushobora kubangira ngo nzi cyane igisagara ca Bujumbura gusumba henshi, mugabo ndavye abanyagisagara tubonana kenshi. Aya matora yimirije ntabwo kizaba yarindiyemo, ntituzi nuko bazoyitaba. Akarorero kwiyandikisha mwarabanyine vyateye ibibazo, abantu baranse kwiyandikisha. Iki c'est déjà un conflit, c'est-à-dire yuko les électeurs n'abari kuratunganya amatora hari ikibazo caje gute, kimeze gute, ivyo abantu borondera. Ibindi aya matora ugerageje kuraba imvune nyinshi zatumye bigera aho bigeze, mugabo nta enjeu politique ikirimwo, nta enjeu ikirimwo guko burya amatora uja gutora entre 2 canke 3. Muburavye mazohiganwa Marise yaramaze gusohoka ukaraba nta derby tubona izoba entre pouvoir n'imigambwe yitwa kwitavuga rumwe nayo. Ivyo byose vyerekana ariko hagiye haraba un contentieux électoral mal géré. Bavuze iby'amategeko akumira abana bari l'exclusion n'ibindi, ivyo vyose tugiye turabyirengagiza vyagiye biraba. Abantu babitorera umuti uko bashatse, peut-être ku gikenye cy'ufise ingufu, mugabo bitera bizana rero iyo demotivation, abantu bataboneka mu kuja mu matora. Hari ibihugu twagiye turakurikira kenshi, iyo amatora abaye rimwe kabiri gatatu ntavemwe ico abenegihugu bifuza, harateba akabandi une désobéissance. Jewe rero ndipoza des questions, est-ce que aya matora ni y'abarundi uko nabonye igihe cyo kwiyandikisha, igihe cyo kuja gusuzuma ko banditswe, ninde yabonye imirongo yaje kora ko biyandikishije ko babanditse, bisigura ko baje bashaka kuja gutora. Nivyo yatantambara ihari, umuntu ibaza ngo hari amahoro. Mwaje ndemeza ko hari abarundi ugiye kubabwira amatora 2025 mu kwezi kwa gatandatu bakubona nk'umusazi, babwira ati ivyo uravyemera mbega zoba. C'est-à-dire yuko hari no mu banyapolitike bifuza ko vyopfa nipfu bimeneka ko n'ubundi tuzoyisomako. Naho rero tugeze vyaje gute bigeze. Ni vyiza ko abarundi nivyo bavamvanuye n'ingendo ya violence mu migambwe muri rusangi, benshi bari yakiriye marike ko kose. Sino kare twarumva imigambwe kuri tere ishamiranye, mugabo uzikomeye. Mugano kurumva deja ya enjeu ataye hari. Ica kabiri ni murabe aya matora les circonstances ari karategurwa. Ubukene abantu barimwo, inzara iri mu bantu, ibura ry'ivyangombwa. Navuze ko mvuga cyane cyane nkayi Bujumbura, haje woja ku isoko 17h akabaza bajya abantu bazotora, mwibaza ko botora, mwibaza ko umuti bawurindiriye mu matora. Je ne pense pas. Nico gituma nivyo amatora ko ari kiringo kigeze, ni processus on est obligé de le faire. Mugabo ico twe dusaba nuko abantu bo kwicarira ibibazo biri mu gihugu, bicara ibibazo biri mu gihugu, batorera inyishu abarundi bafise. Naye ubundi bw'amatora yoyo ashobora kuza kunyura n'ivyari bihari, uko n'ubukene bw'igitoro n'abanywanyi bacu ntabo tuzoshikira ngo tuje kubwira imigabo n'imigambi. Nukuvuga ko bazoja mu matora batazi n'ivyo baje gutora, ari ugupfa kujayo atana mobilisation utaniriza ryatora. Abanyamigambwe barasabye umugwiseni na leta ko borondera n'imiburi buri gitoro bwike c'abari mu higano kugira ngo jeu démocratique ibi kana bihari. Ivyo byose vyerekana yuko on est déjà en pré-conflit nubwo abantu bahoze. La gestion du scrutin itakigira enjeu bizogira ingaruka mbi ku iterambere ry'igihugu. Nibyo tuja kurengana juin
byose bikagenda neza, bamwe bagakoma amashi abandi bakirabira hirya. Mugabo byaterambere zambona kazoza abarundi bose biyumvamwe ntavyo turagira. Nukuvuga tuko turahendana tugenda bamwe bakumigwa bidodomba babura aho babishikiriza mugato kitwa ngo tuje amatora. Kuko igihambaye sa amatora ataca dushikanako atazana impinduka atazana iterambere ntanakimwe amazi. Rero pour moi on est déjà en plein conflit. Dire que les défis ari surmontables tugerageza mugabo sinabibona cyane. Gusa abantu bogerageza bakigisha mugabo uko deja tubirimwo turashaka gusanga contention hari kandi ari nini. Mu bisanzwe umuguse ni cyangwa amademembrement yayo siyo yoshiramo inguvu ngo urutonde kana karufutwe parce que yoyo objectif no kwaba amatora meza kandi ari mu bose. Mugabo intumbero twarabonye yuko wabona ko bamwe bifuza ko kanaka na bakanaka abo bantu tuza ko hitoza. Ivyo turanabibona n'ubu dusigaje amezi 3 tuje gutora. Ni kangahe imigambwe yandikira ba mustanteri babwira ko bazoza kugirisha inama bakabagira. Urumva rero umugwiseni nutahura ivyo byose ariko biraba ya matora meza credible naho uri kontansi itanguriye. C'est-à-dire ko abanyamigambwe batari ku butegetsi bariko bararenganywa barahohoterwa kuri terrain. Ni hagararira amatora vy'ukuri amademembrement yabo atigenza neza babakosore cyangwa babahane. Nta muntu umwe tumva yahanywa. Puta muri processus y'ama liste n'ibindi haraba agent de la CPCC bigenza nabi. Mugabo byose bikarengana. Abantu barafite ubwoba ko amatora ya 2025 azogenda nka 2020 ugasanga nta refrese uko abantu bato. Ivyo rero se niyo bikorera ko nticigumi tubwira ngo byose birera n'amahoro oya utunenge two turahari. Abajejwe intwara nibumve yuko nkuko n'umwigisha yabivuze kumva ko ushaka gutsinda byose ukabigumya wenyene si vyiza. Nivyo bizana izo ngorane zitera ibibazo muri kazoza. Nuko rero administration yoreka kuba trop partisan ikareka uje démocratique ikaba abarundi bakazotora neza uwo bashigikiye agatwara. Mugabo hamwe na hamwe upfa kuba ufise utuguvu dukenya wo kwerekana ko uriho kwitera iri fond tugira ko buze gukora. Muragenda murabe ngo muri zone kinama muraba madarapo y'umuganga uri kutegeza hari. Abandi ugiye no kwishinga ku ngore wawe baraza kwikuraho. Ivyo byose byerekana état d'esprit iri mu bantu badashaka la compétition. Rero je mvuga nti koma amatora afitaniye une corrélation avec le développement. Kwa kuzana abagwiza tunga bazana imigambi bizera igihugu no kwevita uko kubika munda kuko plus abantu babika munda batari munda bazotarura ibiboze. Ivyo ni l'histoire qui nous apprend. Rero je mvuga nti administration nireke kuba partisane c'est nayo ibe en bon arbitre. Icurubanza neze bitumbereze guko birafise ingaruka mbi canke nziza ko bizokurikira. Imigambwe nuko tugerageza nyene kuza turihangana kuko nukuri uravye ibihe turiko turakoreramwo si bihe vyiza byerekana ko tuzoja mu higanwa rikomeye. Uretse n'ubupfu bwo muri bw'indani uretse n'injyane ziri mu mugambwe l'environnement turimwo iragoye abanyamigambi. Uburyo bwo kwiyamamaza nta buhari gushika ku rubuga biragoye. Rero nibaza yuko peut-être aya matora aje kare turavye ibibazo turimo vyari kwanza gutorega umuti amatwaje amatora mugo no muzi ko biri no kuri imigambwe idasanzwe ifise yishikira muri administration à la base ice mu nzego z'igihugu ifise uburyo bw'igihugu irafise ibibazo bidasanzwe kandi nibaza yuko itazoshira umwimbo nk'uyo bari bifuza. Murakoze mu kiyago murakoze.